ndabahaye ikaze kandi muri sentare aho umwidegemvyo wacu twawukuye. Muri iki gice turaza kubona duheraheza urubanza muri sentare aho tuza kubona umucamanza afata intahe bwa nyuma aca urubanza ruherahera burundu. Turaza kubona neza ingene umwidegemvyo wacu twawubonye muri Kristo Yesu. Ariko mbere yuko tuva mu gice ca gatandatu tuva mu gice c'indwi twinjira mu gice c'umunani, ni vyiza ko ducako gato tukabona ivyo twabonye mu gice c'indwi. Reka turabe gatoyi. Igice c'indwi twabonye gitangura kiduha amahame, kitwereka ukuntu uburyo dushobora kugira intsinzi ku vyagezwe, atari kurwana n'ivyagezwe, atari guharira n'ivyagezwe, atari kugerageza guhunga ivyagezwe, ahubwo nugupfa ku vyagezwe. Iyo dupfuye ku vyagezwe, twarabonye ko ivyagezwe ari nk'umugabo, uwo mugabo ntapfa, aguma ari ngaho. Ivyagezwe n'Imana yabitanze biguma ngaho, bizokwamaho n'ijambo ry'Imana. None ninde atezwa gupfa kugira ngo jewe nidegemvye nshobore gushitsa ivyagezwe neza? Ibanga twabonye ko urupfu rwa Kristo arirwo rutuma ko twabonye ko Kristo ko yapfuye, natwe twarapfuye. Ubwo rero tumaze gupfa dupfaye na Kristo, twaciye tuabidegemvya ku vyagezwe. Ivyo niko bimeze. Igihe tumenye ko kwakira Yesu Kristo tukamukurikira, tugapfana nawe mu mubatizo nkuko twabibonye mu bice vyaheze, duca dushobora noneho guhuzwa nawe. Niwe duca dukorera, niwe acaba umushefu wacu, niwe acaba umutware wacu, duca dukorera uwazutse. Mu gice c'indwi umurongo wa 4 havuga ngo ko twapfanye nawe, ko twapfaye na Kristo, twazuranywe nawe, kugira ngo, umviriza rero harakomeye muri iki gice, kugira ngo noneho dufatanywe nawe, canke se turongorwe nawe n'undi mugabo ari we Kristo. Muvyibuka yuko muri iki gice twabonye ko ivyagezwe ari umugabo, Kristo nawe akaba umugabo. Rero iyo dupfuye duca tuzurwa tukaja kuba aba umugore wa Yesu Kristo. Rero ngaha intambara niho ziherera muri iki gice. Intambara z'ivyagezwe n'umugoro n'umuntu n'umukristo niho ziherera, kuko tubona ko ntidushobora gushitsa ivyagezwe tudapfuye. Ivyo twarabibonye mu bice vyaheze. Rero nagomba murabe mu kuva muri iki gice c'indwi tuja mu gice c'umunani, nuko igihe kugira ngo bikunde nuko dupfana na Kristo. Urupfu rwa Kristo rutuma tutagendera munsi y'ivyagezwe, ko natwe dupfana na Kristo. Rero duca tuva muri ico gice c'indwi tuja mu c'umunani. Kuva muri ico gice c'indwi tuja mu c'umunani tuca tubona ko rero ivyagezwe bica bitangura kugaragara ko umuntu aba atangura gukora ivyo atashaka gukora. Ngo ivyagezwe kwe ngo ntukibe, ntukagira ibi. Muri we bica bituma utangura kwibuka, noneho ugaca wumva kwipfuza gukora ivyo ivyagezwe bikubuza gukora. Ivyagezwe rero biba biriko biravyura kameremere muri wewe. Rero iyo wumviriza ivyagezwe, kuko ivyagezwe biba bikubwira icyo ugomba gukora, bikongera kandi bikarema muri wewe ukwipfuza. Nico tubona mu guheraheza mu gice c'indwi, bizana ukwifuza ku buryo butandukanye, ishavu, uburake, kwifuza, ibicumuro bitandukanye, kuko ivyagezwe bica bivyura kameremere muri wewe. Rero igihe kugira ngo ushobore kunesha ivyagezwe, rero suguharira, ahubwo nukwemera ugapfana na Kristo Yesu. Rero tuko turara muri igice c'indwi kugira ngo tugisohokemo tuje mu c'umunani. Ivyagezwe rero ntabwo vyagiyeho kugira ngo biduhe ubuzima, ahubwo vyagiyeho kugira ngo bitwereke icahe carico. Rero muri iki gice c'indwi c'umunani turabona neza yuko intege nke zacu zitashobora gukurikiza ivyagezwe, ko ivyagezwe nta ntege nke bifise.
dufise. Rero ntidushobora kwigereranya n'ivyagezwe na gato, ko nta muntu umwe ashobora gushitsa ivyagezwe. Kubw'urupfu rwa Kristo rero duca tuba abidegemvya. Bihera rero ngaha mu gice c'indwi tubona ko ivyagezwe ni vyiza, ivyagezwe ni vy'imwemu, ivyagezwe ni ijambo ry'Imana. Ntidushobora gucira urubanza ivyagezwe ngo tuvuge ngo ivyagezwe si vyiza. Ivyagezwe ni ivyagezwe, ubishaka utabishaka, itegeko riba ari itegeko. No muri leta nuko bimeze, itegeko utarishaka cyangwa urishaka riba ari itegeko. Ariko iyo upfuye ivyagezwe cyangwa itegeko ntiriba rike kugaba. Niho rero mu mpera z'igice c'indwi niko bagomba kutubwira, niko tugomba kubibona. Ukuri rero kugaragara yuko Paulo avuga yuko mu mpera z'igice c'indwi ahera avuga ati jewe ndagowe rero, none noshobora gushitsa ivyagezwe gute? Rero ngaha mu gice c'indwi mu murongo wa 17 Paulo avuga ati rero ko ibi byose bikoranira mu buzima bwanje, ibyo nipfuza, ibyo ngomba, ibyo nshaka gukora, nsanga ngendangwa mu cyaha. Agaca avuga ati none nubigenza gute? Paulo rero gaca avuga ngaha agaragara nk'umuntu agowe, agaragara nk'umuntu abuze uko abigenza. Rero abakristo benshi bariho bameze uko. Hari abantu bavuga ngo muri iki gice Paulo yavuga ko umuntu atarakizwa. Oya, si ko umuntu atarakizwa, kuko iyo aba atarakizwa ntaba yaremejwe na mpwemu yera mu buzima bw'ivyicaha. Bigaragara ko uyu muntu ari umuntu akijijwe. Kuri uyu murongo wa 17 avuga ngo none rero si jewe nkibikora, ariko ni icaha kimbamwo. Paulo aratahura ko atariwe, kuko we muri we harimo umuntu mushasha atagomba gukora icaha, ariko mu kameremere kiwe harimwo akameremere k'icaha nyene. Paulo aravuga ati none vyogenda gute? Ibi rero hari ibintu bibiri biteza intambara mu mutima w'umukristo. Ningene ashobora gutsinda icaha. Gutsinda icaha rero guharira naco no gufa muri Kristo Yesu. Ikigira kabiri ni vyagezwe. Ni cyagezwe kugira ngo igitsinde gwemera gupfana na Kristo. Ntufise ubushobozi bwo gutsinda icaha, ntufise ubushobozi bwo gutsinda ivyagezwe. Ushobora gusa kubikora upfuye muri Kristo Yesu. Igihe uguye mu caha rero ukaririra Imana, ukaruta Imana nkiza, ivyo bigaragara yuko muri wewe harimo kakameremere gashasha katanezerwa kuryama canke kuba canke kwiraramira mu vyaha. Mu guheraheza muri iki gice c'indwi avuga intambaro ziri mu mutima w'umuntu, ati ivyo ngomba gukora sivyo nkora, ivyo ntagomba gukora nivyo nkora. Iziro n'intambara ziba mu mutima w'abakristo benshi, ugasanga ivyo bipfuza gukora birabananira, ugasanga ivyo badashaka gukora nivyo baguma bagwamo. Iyo rero turongowe n'ivyagezwe twama mu ntambara yo kuvyumvira no kuvyubahiriza. Muri ico gihe rero dusanga ducirwa urubanza mu mitima yacu. Rero kenshi na kenshi urwo rubanza ntiruhera, kuko tutashobora gushitsa ivyagezwe. Rero ugasanga ivyagezwe bigutegeka gukora ibi canke birya, ugasanga ntubishitsa. Rero wobigenza gute none kugira ngo wumve ko ushoboye gushitsa ivyo wifuza gushitsa? Kuko uzokwa mugendera mu rubanza, uzokwa wumva ucirwa urubanza, ugasanga ntukora ivyo Imana igomba gukora, ugasanga ntukora ivyo vyagezwe bigusaba gukora. Rero wo kwibuka ko twese tugendera turiko twifuza kugenda dutungana. Nico kidutuma izo mpari ziba mu mutima wacu, iyo ntambara iba mu mutima wacu, nuko twifuza kugenda dutunganwa kugira ngo dutsinde ibidutsinda. Rero ngaha ihame nirihe? Nuko Kristo ko yapfuye duteza gupfana nawe tukazukana nawe. Aho niho honye dushobora kugenda muri bwa bushobozi bwo kunesha ibigenda bidutsinda. Mbega twokumvira none ijwi ryande? Mbega ni ijwi ry'ivyagezwe canke ni ijwi rya Yesu Kristo? Mu murongo wa 23 na 24 havuga ngo mu mubiri wanje ndipfuza ndafise ukwipfuza ko gukora ivyiza, ndafise ukwipfuza ho kugendera mu vyiza, gushitsa ivyagezwe, ariko mu mubiri wanje ndabona ikiriko kirankoreramwo. Mu gihe ndiko ndaraba uko ngenda uburyo hariho burya buryo butanu ari kumva, gukora, kuraba, ivyo byose bikoranira hamwe
kugira ngo binyinjize mu buryo ntashaka mu byo ntashaka gukora. Rero hariho ubundi buryo bumwe, aribwo buryo bwa mpwemu yera, budaturuka mu kuzungurusa, ahubwo buturuka mu kwizera Imana. Ukwizera niko kuduhuza n'Imana kugira ngo twakire ibiva ku Mana. Rero iyo ngorane rero yo gukora ibyo tutagomba twoyikora gute, twoyitunganya gute? Rero Pawulo ngaheraheza yerekana ko acitse intege, ko adashobora gukora ikintu na kimwe. Iyo tubona ko adashobora gukora ikintu na kimwe, niho gucungurwa kwacu kuza, niho kunesha kwacu kuza. Nka wa mwana w'icangazi aho yisubiramwe akavuga ati ntegezwa gusubira muhira nkabwira data ati data naracumuye ku Mana kandi nawe nagucumuye ko. Kuko burya icyaha cyose dukora gitangura kwabaza Imana hama kikababaza bagenzi bacu. Rero ku murongo wa 24 mu gihe turiko turava muri iki gice c'indwi tuja mu gice c'8 haragaragaza neza ku murongo wa 24 kavuga ngo jewe ndagowe ninde yonkiza, ninde yontabara akankiza uyu mubiri unteza urupfu. Ngaha rero biraboneka ko adafise imfashanyo, adafise uwo mufasha na gatoyi. Uyu n'umuntu yizera, n'umuntu akijijwe, ariko ari mu ntambara yo kugerageza gushira mu ngiro ivyagezwe. Ubwo nyene inyishu y'iki kibazo iciboneka muri uyu murongo. Nimba uri kurarwana, uri mu ntambara, nawe uri kuravuga uti ninde yonkiza, ninde yomfasha ngo ndonke intsinzi, inyishu iri mu murongo ukurikira uvuga ngo Imana ishimwe ku bwa Kristo Yesu. Inyishu ngaha igaragara ko iri muri Kristo Yesu. Pawulo avuga ati kuko anezerwa ibyagezwe mu mutima wiwe, ibyagezwe by'Imana, ariko mu kameremere abona hari kimugera c'icaha. Mu mutima wiwe Kristo Yesu yaratsinze, arabona intsinzi yo muri Kristo Yesu. Arabona ko naho ibimuzungurutse biri mu mubiri bitameze neza, ariko mu mutima wiwe arazi ko ari umwana w'Imana. Rero kuba umwana w'Imana mu mutima ku bwa mpwemu yera azohindura inyuma, azohindura ku vy'umubiri. Rero imbere uko duhindura ivyo hanze ku mubiri, reka tuanze duhindura ivyo mu mutima. Twakire Kristo mu mitima yacu, mwe muri bazo dushoboza guhindura ivy'inyuma navyo. Rero iki kibazo kivuga kiti mbega ninde yonkiza, gica kidushikana noneho mu kubona aho intsinzi yacu iri, yuko umwidegemvyo wacu ugaragara muri Kristo. Ivyo tubibona noneho mu gice c'8. Ivyo duheza igice c'indwi dushimira Imana muri Kristo Yesu. Igice c'8 rero kigatangura kivuga ati none rero abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Ubu rero nibwo buzima bw'umukristo. Iyi niyo ntsinzi, niyo mwidegemvyo w'umukristo. Bigaragara ko muri Kristo, iyo turi muri Kristo, naho ivyagezwe biri hajya mu gice c'indwi turabona ko biguma bidutsindisha ngo kora uko. Naho ivyo vyagezwe rero bihari, tubona ko iyo turi muri Kristo Yesu nta rubanza, ntidutsindwa n'urubanza. Imana iguma itubwira iti erega murashobora kunezera naho biruko, murashobora kunezera, ikaguma idutera intege idukuza. Rero mu gice c'8 hatangura havuga ngo nta rubanza noneho tugicirwa n'Imana. Raba muri iki gice c'indwi hari ijambo ryakomeje kuvugwa ngo jewe ivyagezwe. Hari inshuro zishika nka 35 muri ico gice kivuga ngo c'indwi kivuga ngo jewe ivyo nshaka gukora si vyo nkora, ivyo gutyo. Jewe n'ivyagezwe nico kintu cagumye kivugwa mu gice c'indwi inshuro nyinshi. No kuvuga ni igice c'umuntu yivuga ku giti ciwe. Raba rero twagira mu gice c'8 uzosanga ahantu havugwa kenshi ngo mwemu w'ubugingo, mwemu uhoraho, mwemu wa Yesu Kristo. Rero mu gice c'indwi havugwa jewe n'ivyagezwe, ariko mu gice c'indwi, ariko mu gice c'8 havugwa mwemu w'Imana. No kuvuga mu gice c'indwi hagaragara ko umuntu ari we ariko aragerageza, mugo mu gice c'8 hagaragara ko mwemu ari wazokora. Ubuzima rero bw'umukristo bugizwe na mwemu yera.
rero igihe ibyagezwe imana yabitanga mu gice mu gusura mu byagezwe, igihe ibyagezwe byatangwa, Mose yataye hasi ibyo byagezwe, maze ngo icyo gihe abantu ibihumbi 3 ngo baca barapfa. Ivyo rero ncangerageza ndavuga nti mu by'ukuri iyi ni ingabire mbi yatanzwe igihe ibyagezwe byatangwa, abantu ibihumbi 3 bose baciye bapfa. Rero tugiye mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 2 aho mwe muyera yaza, raba igihe mwe muyera igihe byagezwe vyaza byagenze gute? Abantu 3,000 barapfuye. Raba rero igihe mwe muyera yaza rero mu gice ca 2 c'ivyakozwe n'intumwa havuga ngo ubutumwa bwiza buvuzwe kuri uwo munsi abantu 3,000 barashoboye gukizwa. Raba rero ubudasa, raba igihe byagezwe vyaza hapfuye abantu 3,000, hanyuma igihe mwe muyera yaza haca hakizwa abantu 3,000. Raba iryo tandukaniro bivuga yuko rero ibyagezwe mu bisanzwe bizana urupfu, ariko mu isezerano rishasha icagezwe ca mwe mu bugingo kizana ubugingo. Raba 3,000 byarakijijwe igihe mwe muyera yaza. Jewe rero nshima kuja muri ivyo 3,000 byakijijwe ku bwa mwe muyera gusumba muri ivyo 3,000 byapfuye ku bw'ibyagezwe. Mu gitabo c'Abaroma ngaha haragaragaza neza yuko uko ivyanditswe bivuga ko hariho icagezwe ca mpwemu yera. Mbega ico cagezwe ca mpwemu yera co duha inkomezi gute? Havuga ko rero gushika uyu munsi ngo abari muri Kristo Yesu, ico nico cagezwe gihari, ngo abari muri Kristo Yesu nta rubanza rubatsinda. Igihe turi muri Kristo Yesu nta n'umusi n'umwe tuzotsindwa n'urubanza, ntizokwimva ko dutsindwa. Raba rero umenyereza ko hari itandukaniro hagati yo gutsindwa n'urubanza hamwe no kwemezwa. Mpwemu yera aratwemeza, atwemeza icaha kugira ngo twihane, ariko ntahari ngo aducire urubanza, ntaducire urubanza ahubwo aratwemeza icaha kugira ngo twihane. Tuzosanga rero hari aho shetani yitwa ngo umurezi w'abavukanyi bacu wa bene data. Ico shetani akora aratureka kugira ngo tugire urubanza mu mitima yacu dutsindwe, ariko abizera Kristo, abari muri Kristo Yesu, turavye ibyagiye birakorwa mu gice ca 4 ca 5 ca 6 c'indwi, ibiba rero nuko atarubanza rusubira kuba ruri kubari muri Kristo Yesu Kristo. Kubera iki? Turafise impamvu ngaha. Mu gihe turiko turaba muri imirongo mu ijambo ry'Imana turafise ikivyemeza. Mu murongo wa 2 hatubwira ngo kuko icagezwe ca mwemu w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu cancunguye ngo singanzwe n'icangera c'icaha n'icurupfu. Hariho icangera ca mbere c'icagezwe kizana urupfu, none ubu hariho ikingera ca mwemu yera kiri muri Kristo Yesu arico kimpa ubugingo. Ico cagezwe rero ca mwemu gitanga ubugingo budashira, mu gihe icagezwe ca kera cazana urupfu. Muri iki gice rero icagezwe ca mwemu w'ubugingo kiraducungura ngo ntituganzwe n'icagera n'ikitugira cicaha kizana urupfu. Rero hari ingorane mu buzima bw'abantu, mu buzima bw'abakristo hari ingorane. Iyo ngorane nuko abantu batagomba kugendera mu cagezwe ca mwemu, bagomba kugendera mu cagezwe ca kera. Rero ico cagezwe ca kera carakuweho n'icagira ca mwemu, n'ikitugira ca mwemu yera. Reka dufate kano karorero. Mbega ni gute aho ikintu gikozwe mu vyuma gifise uburemere bwinshi, indege iguruka ikaja hejuru ikozwe mu vyuma igatwara amatoni menshi, aka kantu ndagakorokereje hasi kokoroka, ariko iyo ndege y'ibiro vyinshi amatoni menshi ikaja mu kirere ikabandanya. Turazi ko hariho uburyo ibintu biremereye biteza gukoroka hasi. Rero indege uburyo iguruka ibirengeye ico cagezwe gikwega co kwisi co gukwega ibintu biri hejuru ngo bikoroke, igendera mu vyagezwe birengeye ivyo vyagezwe vyo biri kwisi. Ubwo bushobozi n'ubushobozi buyiha, ikozwe mu moteri ishoboza kwikorera ibiro vyinshi, ikabigendera mu kirere iguruka, iguruka ntishobore gukoroka, igatwara igitoro kiri muri yo, igatwara imizigo, igatwara abantu bari muri yo. Ubwo buremere bwose ikabudugana, ikaduga mu kirere, ikagenda ibirometero vyinshi iguruka hejuru. Iyo rero ibikigendera mu
kindi cagezwe gitandukanye n'icagezwe cyo tubona ko isi ikwega ibintu bigiye hejuru. Ubwo bushobozi rero bw'isi yo gukwega ibiri hejuru ntibisigura ko baba havuye buguma ngaho, mugabo indege igendera mu bundi bushobozi, igendera mu kindi cagezwe. Rero ngaha bivugwa ngo iki? Bivuga ko dufise ikindi cagezwe kirengeye icagezwe c'ivyagezwe vyahora biduha makera. Ico cagezwe ni cagezwe ca mpwemu yera. Nagomba ndakubwire, ubusi umwe nari mu ndege ndi kumwe n'undi muntu mu mama akuze atari bwera agendera mu ndege nari yagenda afise ubwoba, afashe ibintu vyose yabigumije. Je ndamwitegereza ndabwira nti oyaye tekereza, nta ngorane ntacuza kuba, kuko uwo muntu yari mu ndege ubwa mbere yari yagize ubwoba. Rero iyi ndege turiko turavuga yo mu buryo bw'imwemu tugenderamo ni Kristo Yesu, kuko turi muri Kristo Yesu turaguruka tukagendera hejuru y'ivyagezwe vyose. Ivyo vyagezwe vy'ivyaha turaguruka tukabirengera. Ntibisigura ko ubushobozi bw'ivyaha butari hariya, ivyaha biri hariya, ariko twe tugendera hejuru y'ubushobozi bw'ivyaha. Rero tugomba kwicara muri Yesu Kristo tugatekereza tukanezerwa. Hari abagendera muri Yesu bafise umutima uhagaze, mengo bafise ubwoba kuko mengo iyo ndege iraza gukoroka. Nagomba ndakubwire iyi ndege tugenderamo tumaze imyaka myinshi tuyigenderamo kandi ntiyigeze ikoroka n'umunsi n'umwe. Igihe cyose uzoyisohokamwo iyo ndege uzocukoroka, kuko ubushobozi bw'ivyagezwe vy'ivyaha buracari harya. Niwe sohoka ro muri Yesu buzogufata. Rero kugira ngo ubitsinde, guma muri Yesu Kristo, icara neza muri Yesu Kristo, shiramwe umuziki w'indirimbo z'Imana, shiramwe ijambo ry'Imana usome, wicara unezerwe kuko Kristo yaratsinze kugira ngo ube aho uri muri we. Guma muri Yesu Kristo. Rero birakenewe cyane gose uko iki kintu ugitahura. Rero icagezwe kiraduteza ingorane. Abakristo bese icagezwe kirabateza ingorane. Ugira ingorane no mu gihe utapfuye ku vyagezwe. Rero turabona impari za nyuma muri iki gice c'8. Reka turabe impari za nyuma muri sentare, kuko mu mpera y'iki gice turaza kubona aho umuntu aza kubaza ati mbega muri iyi sentare hoba hari umuntu n'umwe asigaye wo kuvuga ibyo gutsindisha uyu muntu. Nimba hari umuntu ashobora kugira icyo avuze muri iyo sentare, arahabwa uburenganzira avuge. Reka rero turabe, urashobora gusanga ko ivyagezwe bigaragaza neza yuko udashobora kubinesha. Hariho n'ivy'Imana iduha. Imana yatwemeza neza ko mu nyuma yaho Imana iduha ubushobozi bwa mpwemu yera. Mu murongo wa 1 gushika kwa 11 turabona kandi ko kwitwa abana bayo, duca duhabwa uburenganzira bwo kwitwa abana bayo. Mu murongo wa 12 gushika mu murongo wa 17 turabona kandi kuko imibabaro idashobora kudutandukanya n'urukundo rwa Yesu Kristo. Imibabaro niyo dukura mu kibanza dufise muri Kristo Yesu. Umurongo wa 17 gushika ku murongo wa 30. Iki ni igiciro gikomeye kigaragaza ivy'Imana ikora mu buzima bwacu naho tutabibona, naho tubayeho ubuzima busanzwe. Mbega icagezwe ngaha kigomba kugira iki? Kigomba kudukuramwo ibi vyizigiro. Rero ngaha ico tubona nuko ic'Imana yakoze ntabwo icagezwe cyari caragishoboye, kuko Imana iduha kunesha, ariko ivyagezwe vyari vyarananiwe kuduha kunesha. Rero kubwo intege nke ziri mu mubiri wacu, ivyagezwe ntivyashobora kudushoboza kunesha. Rero twabonye akaroro k'imodoka, uri kuragendesha imodoka ukabona icapa kivuga ngo hagarara, wewe udafise ubasha bwo guhagarara, kandi nico capa kidafise ubushobozi bwo kugushoboza guhagarika ngo ikirenge cyawe kije kwifire uhagarare. Wewe ubwawe ni wewe utegezwa guhagarara, kuko icagezwe ntigifise ubwo bubasha bwo kuguhagarika wewe kubera n'icagezwe. Ariko rero igihe udafise ubushobozi bwo guhagarika, rero niho rero Imana iciza ikaguha ubushobozi bwo guhagarara. Yavuze ati kuko uri umwana wanje ndagusezeraniye ntuzosubira gusambana. Iryo ni ijambo ryiza, kuko umuntu ashobora kuvuga ati je nifuza kubaho ubuzima bwiza butunganyije n'umugore wanje turi umwe, ariko kubera isi n'ibigeragezo vyayo mu mubiri wawe bikoreramwo, burya kuri benshi ntibikunda, nta numwe yobishobora kubishobora mu mubiri, kubera isi yuzuye ibigeragezo vyinshi by'uburyo butandukanye. Ariko iyo tuvuze tuti mwami
ntabwo nifuza kugendera mu nzira z'ubusambanyi zo kwiba kuko itegeko cyangwa ibyagezwe bibivuga, ariko ndabyifuza kuko ndi umwana wawe, kuko ari wowe bimbuza. Wanyemereye ko ntazobikora, uzompa ubushobozi bwo kutabikora. Wanyemereye koko ndi umwana uzompa ubushobozi bwo kubaha mama na papa. Iyumvire rero, kuko isezerano ubushobozi bwo kurishitsa ritaba kuri isezeraniwe, ahubwo riba kuri isezeranye. Kristo arafise ubushobozi bwo kugushoboza kutabikora, kuko ijambo rivuga ngo umubiri ntufise ububasha bwo gushitsa ivyagezwe, ariko Kristo yarabishikije, kandi natwe turi muri Kristo, nawe azobishitsa muri twebwe. Rero turabona ko umubiri utabishoboye. Rero ubu turabona ko dufise intsinzi muri Kristo Yesu ku bwa mpwemu yera. Mu mirongo iheraheza, murongo 31 na 39, turabona ko igice c'8 ari igice kivuga ivy'intsinzi. Reka ndabwire gatoyi ingene iki gice kivuga ivy'intsinzi cyane. Burya iki gice kivuga ko burya igikorwa ni ca mpwemu yera, igikorwa si cawe. Raba mu gice c'indwi niwe wakora, ariko mu gice c'8 siwe ukora, ni mpwemu yera. Nagomba urabe muri umurongo wa 13 ingene havuga, haravuga neza ko havuga ngo nitwabaho mu gukurikiza mu kumvira kameremere z'imibiri yacu tuzopfa, ariko nitwabaho mu bushobozi bwa mpwemu yera tuzobaho. Raba ngo kubaho mu bushobozi bwa mpwemu yera. Umurongo wa 13 avuga ngo kubaho muri mpwemu yera, kubaho mu bushobozi bwa mpwemu yera. Umurongo wa 14 nawe uvuga ngo iki? Nawe uvuga ngo kuko abarongorwa na mpwemu w'Imana ari bo bana b'Imana. Raba twararonse uburongozi buvuye ku Mana biciye muri mpwemu yera. Umurongo wa 13 nawe uvuga ngo ubu rero ngo kuko mwahawe mpwemu mwahawe si mpwemu w'ubujora abatera ubwoba, ariko mwahawe mpwemu atuma muba abana b'Imana, atuma muhinduka abana b'Imana. Mushobora kuvuga muti Abba Data. Raba muri umurongo wa 15 haravuga ko twahawe ikitwemeza, mpwemu yera aratwemeza ko turi abana b'Imana. Umurongo wa 16 ngo mpwemu bwiwe abwiririkanywa n'impwemu yacu ari cabona ko turi abana b'Imana. Mpwemu arashinga intahe mu mpwemu zacu ko turi abana b'Imana. 17 ariko ko turi abana bayo turi abaraganwa, turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo, namba tubabazanywa nawe ngo tubone guhabwa ubwiza nawe. Hariho imibabaro dusangira na Kristo, hariho kandi ukuraganwa dusangira na Kristo, kandi mpwemu ni aduha ubwo bubasha bwo kuba abana b'Imana, bwo kuraganwa na Kristo Yesu. Raba rero igikorwa si ukugerageza, we ntushobora kugerageza, ariko mpwemu niwe gushoboza. Tuyaro twegereze kuguheraheza iki gice. Nkaba nifuza ko wobona neza ko hari ibintu bikomakomeye muri iki gice bitwereka ko igikorwa atari cacu, ahubwo igikorwa ari ca mpwemu yera. Rero ni vyiza kubiraba. 28 rero havuga ngo kandi turazi yuko kubakunda Imana vyose bifataniriza hamwe kubazanira ivyiza. Ahavuga ngo turazi tuzakekeranya, sukwibaza sukwiyumvira, turazi tuzakekeranya yuko vyose bikoranizwa hamwe kugira neza bakunda Imana. Jewe nkiri mutoyi, jewe na mutoyi wanje mama yamadukorera keke. Izo keke yazikora mu bintu bitandukanye, agashiramo n'utundi tuntu tw'udushokora turura cane. Mama rero agiye nko mu cumba twaca tumanyura kuri utwo dushokora, wamengo ndushokora ariko sizari shokora. Rero dutamiye mu kanwa ntushobora gutamira kabiri kuko kararura cane gose. Ikibazo rero jewe nari mfise, naribaza nti mbega bigenda gute ngo akagashokora karura nk'uku mama ni agakora aze gakuramwo keke iryoshe nk'uko. Inyishu kwari uko muri yo keke yaba ivanganijwe n'ibintu vyinshi: amagi, umunyu, isukari, ifarini, na ya shokora rero irura cane. Ya shokora ivanganijwe n'ivyo vyose hacavamo keke iryoshe
biroroshe gose, no mu gikorwa c'Imana nuko, mu buzima bw'Imana nuko, ibintu vyose ntiba bimeze neza, harimwo ingorane, harimwo ibintu birura. Ivyo twarabibonye mu gice ca 5 ko harimo guhamwa, harimo ingorane. Ivyo vyose ni ibintu biza kugira ngo bidukuze muri kameremere kacu duhinduke. Rero mu gihe turiko turaheraheza iki gice, ubwirizwa kumenya yuko ikiganza ciwe kiri ku buzima bwawe kugira ngo igufashe. Tugiye ku gice ca 31 rero, ubu rero turasubiye muri sentare yacu ngo ko bimeze bityo tuvuga iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Ico ni kibazo Imana iriko irabaza. Ico ni kibazo Imana ibaza iti nimba hari umuntu yiteguye kugira ico avuga rero yagirize uwo muntu navuge. Aha ni mu mpera z'igice turiko turavuga kugira ngo mu nyuma rero urubanza ruherahere burundu. Raba twavuze yuko mu bintu tugera turahura navyo haba harimo n'ibibi bikora nizambu kutugirira neza. Ku 23 rero ijambo ryiza rihari rivuga ngo ninde azorega abo Imana yatoranije. Ubu tujya twisohokera rero imbere y'intaye kuko urubanza rwa ruherahere burundu. Ngo mbega ni Imana kandi ariyo ibahindura abera intungane. Aha birumvikana neza cyane. Ubu Imana yatanguye kugira abantu abera. Ubu rero uri imbere y'intare kararangaguzwa arabati daba mbega Imana niyo igira ibacira urubanza ibatsindishe kandi mo nari igira ibagire abera. Inyishu ni oya, Imana ntishobora kubacira urubanza rwo kubatsindisha kandi ariyo yabambitse zera, ntibishoboka gose. Umurongo wa 34 ngo ninde azobatsindisha? Ngo mbega ni Kristo mbega yobatsindisha. Inyishirazi baziti Kristo yabafiriye akazuka mu bapfuye akaba yicaye iburyo bwa data kugira ngo abavugire, niwe yobatsindisha. Inyishu y'ivyo vyose rero niyihe? Acavuga ati rero, acavuga neza mu buryo bwumvikana kuko aha ni mu mpera y'urubanza. Urubanza ruko ruraherahezwa burundu. Urubanza ruko ruraherahezwa, umucamanza yitegereje vyose, yumvirije uwagiriza, yumvirije uwagirizwa. Acavuga ati rero ku 37 ngo ariko muri vyose turushirizwaho kunesherezwa n'uwadukunze. Turushirizwaho kuba abanesha biciye mu wadukunze. Turabanyentsinzi, turanesha. 38 kuko menye neza ntabikekeranya yuko naho rwoba urupfu, naho rwoba ubugingo, naho baba marayika, naho baba ganza, ibiriho ibizoza, abafise ubushobozi mwisi no mwijuru, uburebure bw'amajaruguru, uburebure bw'ijepfo canke ikindi caremwe cose, atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Ngiryo rero iherezo ry'urubanza. Urubanza ruraheze, urubanza ruraciwe. Mu yandi majambo, Imana ariyo mucamanza wo mu rwego rwo hejuru, yumvise vyose twagirijwe, iheraheza ibaze kumva vyose, iheraheza ivuga iti kuko burya Imana ntiyizigiye yuko mu mubiri wacu ari intsinzi zova, ahubwo yizigiye mwemu yaduhaye. Mwemu yaduhaye niyo izo dushoboza gushitsa ivy'Imana yatwemereye. Hazobamwe ingorane zitandukanye, hazoba guhamwa, hazoba kugeragezwa, ariko ivyo vyose Imana yabishizeho kugira ngo itukorere ivyiza. Niho rero ivuga iti nta burebure, nta bujepfo, nta kintu na kimwe gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Naho zoba ingorane, naho vyoba ibibazo, ibi rero ntabwo ari komite yagerageje ngo biganiraho ivyumvikane. Ahubwo ibi n'urubanza ruciwe n'Imana, umucamanza wo hejuru asumba vyose. Arahejeje guca urubanza, yumvise ivyabaye mu gice ca 4, yumvise ivyabaye mu gice ca 5, ukuntu kugira ngo turonke intsinzi hari umuntu yiyemeje gudupfira akariha ivyacu. Yumvise mu gice ca 6 ingene biciye mu rupfu ariho turonka intsinzi tugatsinda icaha. Yumvise mu gice c'indwi ingene biciye mu rupfu ariho turonka intsinzi ku vyagezwe. Ubu rero mu gice c'8 yaturekuriye mwemu yera, yaduhaye mwemu yera kugira ngo adushoboze gushitsa ivyigomba. Uko vyogenda vyose, naho twogendera mu ngorane, naho twogendera mu bigeragezo, twaronse ubushobozi bwa mwemu yera budutsindishiriza. Ubwo bushobozi rero nibwo tugenderamwo, ubushobozi bwa
mwemu yera nibwo butuyobora. Iyo rero ugendera muri ubwo bushobozi n'ukuri uba ufise ibikwiye vyose. Reka ndagusengere muri uyu mwanya kugira ngo mwemu yera izi nyigisho azikoreshe. Niwibuke aha ni mwiherezo urubanza rwaheze. Umuntu wese ashobora gusohoka muri sentare yidegemvya akaja rero mu gice gikurikira, aho tuza kwiga igice gikurikira kugira ngo akorere Imana. Reka twunamike umutwe dusenga. Mana, ndagushimiye ko utaduhevye twenyine mu gice c'indwi. Ndagushimiye yuko waduteje intambuko ukadukura mu ntambara umubiri urwana n'ivyagezwe, ukaduha mpwemu yera kugira ngo adushire mu rundi rugero. Ntabwo ari kubera intambara turwana, ahubwo ni kubera ko tunesheshwa n'ubushobozi waduhaye bwa mpwemu yera butuduza bukaturenganisha ibintu vyose. Ubwo bushobozi bukatwinjiza mu migenderanire yacu nawe biciye mu cagezwe ca mpwemu yera. Turagushimiye ku bwa mwemu ubugingo, turakira ubwo bugingo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.